neza na neza twaje ninde ni Easyboy ari kumwe na All Stars mu gihugu cy'u Burundi cyacu bakubwira ngo kukadirisha no tuza kurabira neza tete no tuza kumviririza Radio Black FM turacabana yerenda bakira ku murongo wa telefone murazi ko turi ku kiyago kivuga giti mbega koko ugerageje kuraba ingo zirubakwa zikongera zigasamburwa sindabivuze sindabatumye ngo mugende kugira ngo mukore ibi bintu ariko turiko turarabira hamwe neza na neza mbega mu gihe umuntu yubatse akubakana na mugenzi wiwe hama hakagera igihe urugo rukabomoka inyuma yaho hama bivanye n'umugabo mbega umugabo ashobora kuba yafashwe yarenze ibigo murabizi yuko amategeko aramuhana mu gihe umwe muri bo asabye ati jewe duca tugira divorce inyuma yaho rero turiko turarabira hamwe mbega bafitanye abana ugasanga abana mwibuke yuko amategeko hari ibintu yobrija kugira ngo abana nabo baronke ingene bashobora kuba mu gihe rero bagomba kugira divorce jewe ndiko ndavuga nti ikiyago turiko murabizi kuvuga iki saa 12 kugera uyu mwanya kiravuga giti mbega none umwana arakwiriye kuba ikibazo hagati y'abantu babiri bamaze kuvana kandi bari bakundana kandi bari baremeyanye kwa padiri bakemeranya handi no mu mategeko bakavuga bati tugiye kuzobana akaramata none nyuma y'ivyo mbega bimaze kuba umwana yarakwiriye kubaho gute umupapa yarakwiriye gukora iki umumama yarakwiriye gukora iki ni muri good morning mu kiganiro cyo mu gatondo turacabana ndabakira ku murongo wa telefone rero mugira ico muterereye ndanabakira ku murongo wa telefone ndanabasomera message mugira ico muterereye bamwe n'abari yabagiye baravuga bati oya noneho umugabo arashobora kuraba ingene ashobora kuzarahuza n'umudamu hamejo canke yigeje umwana waba kabaho neza umudamu nawe arakwiriye kuraba ingene ashobora kuba yobaho atezereje umugabo kabone nubwo baba baravanye mu gwenge gwo kugira ngo umwana azobeho neza ntazohave agira ikibazo cabo kuba baravanye neza cyane mbona ndabakira ku murongo wa telefone rero kugira ngo umwe wese avuge igena vyumva ni kuri Radio Black FM 94.9 kuva ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu turi kumwe allo umeze neza umeze neza nawe nanje ni sawa kabisa ndashima ni mpunda marembe nanje meze neza ariko kweri nayo nakubuze kweri yo pore sana mutama ndahari rero ndahari niko ama ego impanuro vrema nari kuvuga toto baziko byekeri ari impanuro zangotse ko vrema ego hama kweri nk'ibyo ntitwaribereye kweri abantu b'ababyeyi babyaye bafite abana ego hagati yabo vrema nabo boraba icyo bofasha abana babo kuko nibo bateranya nibo bahora ibyo bapfa ego cyane boraba nabo icyo bufasha abana nicyo babahanura kuko abana niboca batera ibyo ababyeyi babo bapfa neza cyane urakoze cyane ndagushimire cyane nawe ndagushimire merci beaucoup imana iguhezagire 65 nkomeza ndabakira ku murongo wa telefone nzada ndabasomera message noneho kugira ngo tumve bamwe n'abariya ibyo bagiye baravuga bakura ndabona ni benshi ndetse na message ndaza kuzicamwe ntimugire ikibazo kugira ngo nkomeze nza ndumva hirya no hino ibyo muvuga no Good morning. Gwagwana select about the place. Gwagwana select my 94.9 Bomoka. Kabaye. Eba na metse neza no kuri mpunda marembe nawe gute mukamenye. Laje ni sawa no kuri ndashima haba na weekend yari imeze neza. Yari itovye basha ingurube zarari wari nyinshi. Ntazo nkunda jewe mvuze ku bantu muzikunda wewe ntuba mukame we nangurube njya warambuki naragufashe honyene hanyuma ego cyane ikiyago nacyumvise gukunda ego cyane hama ngerageje guterera gatoyi ego urabona divorce ego yani yemera umugabo urumva bishitse ikaba nta kundi ego ariko iyo bishitse ikaba ego urabizi na cyane cyane mu gihe abana bari bameze nk'abakura yuko kenshi baca basigarana na se wabo aho ni mu gihe mama wabo bagiye ego cyane rero muri icyo gihe ababyeyi uburyo abana batazohavura babaho hariho umwana n'umwe babura mwabo ego bisigura gute nimba umwe yagiye akaraba nyene abaguma hafi abatuma ko abaho utuntu abatembera kugira ngo abana bazogume babona yuko bafise abana ababyeyi babiri no mu gihe nabo baba batabana ego cyane icyo nicyo mbona noteye urakoze cyane Elias sawa merci beaucoup asante sana merci beaucoup
Javre. Javre. Turacabana n'abakira ku murongo wa telefone 65 akidi ku akidi akubwira ngo ntibyakunze. Mbana nanje ndabakira ndanabasomera message. Bitse bakiri mu meze neza nashaka mu manurende musore hari umukobwa ashaka ko urakoze cyane Imana guhezagire cyane. Reka niyakirira umuntu. Nari navuze ati ndakeneye abamama mwubakwe abamama. Mwubakwe ahubwo papa twubakwe. Abamama turashoboye. Urakoze cyane kuba ugarutse mama Reyira. None bashira amayinite ameranye ntishobora kunteresa. Yamaye nka none wewe ikiganiro ni cyari bwahererega nari kukwakura. Ndakubesha nari kukwakura kugira ngo nzoze guterura umwana ndamusimbagize. Biri guterera. Baho no kurenga shuri. Ego cyane mama Reyira nshaka kwigisije hagira ikintu kivuga ko uko wowe urubatse kandi urakuze vrema shaka kimanuro zawe ziza gufasha benshi. Abapapa muravuga. Abapapa tubakwe turarenze. Sindi hewa. Abapapa benshi. Asa. Namuzoro nkabizwa Oya reka. Ndenda kubaze basi. Ego mbaza kabisa. Hagati y'umugore n'umugabo. Ashishikara divorce cyane nini. Mwebwe abadamu. Abadamu buniki gihe honyine umuhaye rasiyo ntonya arasaba divorce. Nuko gusa amategeko atabikwemerera urabizi n'ibyime. Yaba ari ibintu mwikorera. Ubitanze. Abyo abagore budenga ari abagore bamwe bashaka kuba. Ego. Gabore ugatusanga ugiye n'umugabo igisizi nka cy'umugabo. Oya mama Reyira vraiment. Byumviriza ndakubwiye. Ariko ku mpande zose genda umugore kwera ndo mudamu nduba. Kandi ufite umugabo yego sinovuga ngo biki n'ibiki bisanzwe twebwe na mahoro. Abiyo ndiko ndaraba mu kibano hanze ndabona ko ego cyane. Turimwo by'ubukene n'umbazi. Ego. Imanzi no munsi nyinshi cyane gose mu masi y'intare. Ego. Naho nkajewe ruhande rw'iwanje. Arabwiye umugabo wanje ati naho kugira wa divorce. Adodo manuka. Soba. Ntuzomuha. Oya. Erega divorce ntifa gutanga uko gusa ntuzewe. Haba hari ikintu kiboneka amategeko aba yaravye akavuga ati iki kintu nico kirakwiye. Umviriza. Ego. Naho no mufata yinzi urabyumva nawe. Cyane nkamubona mu bindi bintu. Ntayo we muha. Ishoboka. Ntiwumva rero abadamu nkabo nibo bantu badamu b'ubwenge. Umviriza umwana. Umwana yagiye ikibazo kimwe gikomeye. Mbakorana gikomeye. Ego. Amwe yumva yuko niyumvira ati jeno tuma mpfa basi. Ego. Nkaba narikiriwe nkabona yuko jewe nta wana. Ego cyane. Ubise kintu umwana amaze gukorana igikomere nyinshi. Ni wa wundi naho bamaze kugera mu bigero ageze ati papa na mama b'abantu agenze n'ukuntu. Neza cyane akura bagiriza kuko hari ibyo mutaba mwaramushikanyiko. Voilà. Ubu ni mpamvu cyangwa nari bagira amakosa. Ego cyane. Ijya na divorce kubisanzwe bikwiye kubaho ngo abasetaye. Umugore agenda hari umwana agenda hari. Uko wapana kugenda kugenda kwa se nawe yararongoye undi mugore. Niya murongo nibaze ngaje mufata neza nko ariko mufata bakirije na nyina. Ntibishoboka nashobora kumufata neza. Mama bari mama ya mari mama umuvyeyi. Nase ndo umugore nane ngiye kwirongorerwa hanze. Ngiye kwirongorwa n'umugabo wanje ntazomwemera wa mwana. Ntibishoboka. Urumva ndumufata kwaje. Nawe umbuka kwa nyina. Azuma hagati na hagati. None wumva ibyo bintu bya marriage.